Bakunzi bo kukayi murakomeye murameze neza ni wa mugenzi wanyu Anayiza Sexy Love muri kumwe uno musi nari ndabakumbuye jewe est-ce que mwe mwari munkumbuye effectivement j'espère bien que oui uno musi rero turi kumwe n'umudamu que je trouve jewe exceptionnel ibintu akora dans la société burundaise murafise umutante murafise umumama murafise umugenzi murafise umuntu autour de vous akora ibintu que vous considérez yuko mana I wish I would be nk'uyo muntu ninakura rero no munsi namubazaniye kugira ngo ababwire parcours yiwe ababwire uko vyagenze kugira ngo ashika hageze ubu n'ikigo afise ico gikora mushobore kumenya namwe muti ama rêve mfise arashaka kuba réaliser petit à petit rero mubangire gato turaje muri studio kuko turi kumwe nawe hanyuma ashobore kutwibwira eka nama question yose mwa mufise na jewe no bamfise ashobore kuyishura murakoze à tout de suite. Bakunzi bo kukayi twagarutse muri studio wa mudamu nababwira turi kumwe agire ngire ndamusabe yidondore kuko quand même je ndamuzi kuko nije namutumiye je ndamuzi madame mwashobora kwidondora. Nitwa Micheline Barandereka nkaba nkorera mu ntara ya Mwaro muri commune ya Rusaka hanyuma kwa dufise ikigo citwa un centre Shekina tukaba hanini bigizwe n'ishure n'abana dufasha dans ce milieu rural. OK. Murasi ishuri bon ni centre nkuko mubitubwiye murafasha abana je pense que c'est tout âge nibaza yuko mutashotse mukaya iyo centre gutyo nyene. Oya twatanguye bukebuke twatanguye n'abana bo muri maternelle twatanguye na classe imwe hanyuma tumaze gutangura nabo bana ona réaliser yuko hari kibazo malgré yuko twari dusomwete kugira ngo tubahe aho biga heza dusanga rero hari kibazo cyo gufungura nabi. Okay. Tucareye tuja mu cyo kubanza kubafungurira twashoboye gucrea imirima y'ishure aho abavyeyi baza kurima hama ivyo barimye tukabigarurira abo bana tumaze kubikora twasanze ukurima kujanye no korora ducareye tuja mu byo korora kugira turonka amase tuza turatabiza ya mirima hageze rero nuko tubiteka dusanga tugeze tubuza amazi meza ducareye tuja kurondera aho twokura amazi meza mu nyuma abo bana bamaze gufungura bashitse muhira uwo mwana yiga kwishuri wacu yaca kumigwa kwisahani yo muhira kubera bwa bukene kubera bidakwiye hanyuma tubona yuko uvyukuri uwo mwana adashaka kubandanya ishuri tutitaye ikibazo cyo muhira duca rero naho dutangura guteza imbere umuryango uwo mwana avamo mu kumuha impene iyo mpene rero igashobora kubazanira amase ikongera ikabafasha nka activité génératrice de revenus igwiriye ca gikoresha umwana aza gukenera ku ishuri bagiye kura muri iyo mpene. Tubanze tugaruke à la jeune madame Micheline Barandereka la très jeune est-ce que mu gihe za secondaire twese turasa ama rêve twese turifuza kuzorangura ibintu est-ce que mu mutwe wanyu harimo jewe Micheline nzokrea centre imwaro surtout? Oya mu mutwe ntivyarimwo mu mutwe ahubwo nari mfise yuko ntegerezwa gukora muri Nations Unies nari mfise un modèle yabakozeyo nkabona ukuntu bimeze neza. Ce que vous avez fait? Et je l'ai fait. OK. Hanyuma mugabo au fur et à mesure yuko nahagumye nkahakora nakoze imyaka 10 narumva neza ko hari ikindi kinkwega hari kibuze nkumva ko ariko kandi naco naragikoze narafasha abana bo mwibarabara abana bo mwibarabara rero narashobora kubasomesha nashobora kubambika
ndashobora kubaho barara hanyuma nkumva ko icyo kintu kinkwega cyane gusumba ibyo muri Nations Unies nkumva ko ma passion cyo bita passion ihagaze mu gufasha abo bana subiye inyuma gatoyi ndashobora kubibona naho twahereye muri secondaire dans mon enfance umuntu arabona icyo umuntu akora akumva aragikunze navukiye ngaha muri Rohero mugabo turafise abantu bava ruguru bama bashika nasanga ari jewe mu bana bose tuvukana ndabiyokipa cyane nasanga ari jewe nitwaritse ujya muntu nkabona ko agowe nkabona ko akeneye ibi akeneye utu exemple duto ukamwereka uko boga muri dushi ukamwereka isuka aho riri ukamwereka uko baja kumuduga nkumva ni jewe muri abo bana bose tuvukana nkumva ari jewe ntegeza kuyokipa nawe Twitter rero niho nagiye kubona yuko ujya muntu ababaye arambabaza nanje numva umengo hari icyo nokora kugira ndamufashe uko niko nagiye no gufasha abana bo mwibarabara et de là j'ai petit à petit découvert où est ma passion domaine yanje numva ni épanouissement niyi nuko nagiye kudécouvrir hanyuma maze kudécouvrir rero umunsi umwe ndafata ingingo yuguheba iki inumva kitariko kirampa umunezero nifuza kaja mu kimpa umunezero nifuza mwabivuze ati twese turase model yo kubona muri Nations Unies nta muntu n'umwe adashaka gukora muri Nations ngira ni kubera tu voyage ubona umengo on doit twese gukora muri Nations Unies none mwe murahevye Nations Unies hahandi le revenu il est confortable pour aller créer un centre qui vous devez commencer à zéro. À part la passion nigiki muvuga tabadugije tabahaye ingoga zo kuvuga ati iyi décision ndayifashe ndahevye ndagiye que je commence petit à petit je vais commencer malgré ama challenge nzohura nayo d'abord nukumenya ko bitoroshe nivyoroshe kuko ushize ku munzane nko wabivuze ukaraba Nations Unies nta muntu n'umwe atifuza kujayo kandi najewe nari nifuza kujayo mugabo ni ndasubira kugaruka ku kintu kiguha amahoro n'umunezero uri kuragikora turashobora kwibaza yuko guhakunka amahera menshi kuba muri position nziza bikubumba ukanezerwa ukaryama nibyo urashobora kubibamo ukanezerwa ariko ugasanga n'ahandi urabibayemwo ariko ukumva ko hari ikintu gumubura novuga rero ngo nukumviriza umutima wawe ugusunikira mu biki iyo passion ni moteur de tout ni kintu vy'ukuri kigutuma wemanga ukavuga oze ukagenda ugakora ico kintu ukaaccepter les risques ukaaccepter ikintu cyose cyo kugora kuko iyo passion ni ikintu kinini gusumba kivugira muri wowe umwanya wose kigutuma wifuza nawe kuja aho hantu ariko haragusunika kuronka ayo mahoro yiwawe. C'est d'abord la paix intérieure, c'est d'abord iyo passion ni wewe n'umutima wawe wifuza iki ushaka gukora iki. Kenshi rero à cause des circonstances de la vie usanga umuntu iyo passion yiwe agerageza kwizimya kugira ngo akore ikishobora kumufasha kubaho confort financier ariko kenshi plus tard urasanga abantu baregreta ati iyo nja kubimenya banarakoze kige cyangwa ukava ukaja kugikora un peu tard. Jewe rero force aho nayikuye yuko nari maze kubitangura gukorana nawo bana bo mwibarabara nkabona kamaro ndabagirira naho umwanya wanje wari muto akoze y'akazi noneho ndavuga nti uwo kwitanga wese vyovamwo ikimazi gusumba kubikora à temps partiel. Ntibyanyoroheye gufata iyo decision ariko kandi sinokuvuga ngo byarangoye cyane kuko d'abord nari nsanzwe ndabikora byaciye bituma rero ngira mwishaka byinshi kugira ngo nze kubikora à temps plein kugira ngo mfashe gusumba uko nawe wafasha. Mga umva muratubwiye yuko mwabikorera hano i Bujumbura
abo bana mwafasha bari abana bamwe barabaha ni Bujumbura. None gute mwagiye Mwaro? abo bana naho wumva ngo bari abe Bujumbura, c'était parce que j'ai commencé ça dans les années 98. Abo bana benshi bava rugo, ibi by'abana bo mu ibarabara bava muri za Buterere canke za les villes périphériques, les quartiers périphériques de la ville, ntibyari bwabeho, baza bavuye rugo. Urumva mvuye mu Kirundo, mvuye Gitega, mvuye Muyinga, mvuye umubajije uwo mwana ati none ni gute washitse ngaha mu ibarabara? Ati naje kurondera ubuzima bwiza kuko hari baje dusuzima bubi. Urumva ufite yuko ndabumviriza nkamenya ikibazo nyamukuru no guti wabo ntihameze neza. Ca ndabona yuko nivyo nayiko ndabafasha ngaha Bujumbura, umwana ari séparé n'umuryango wiwe, atandukanye n'umuryango wiwe. Ifo zose ushiramwo ni gake urisisi. Kuko umwana wese arakeneye kuba mu muryango. Arakeneye mama, papa, bavukana. Icyo nzokora rero nugikora ndabasubiza iwabo, kuko j'ai même fait des tentatives nkabinjiza imiduga amabus nkabashikana kugira ngo tubashikane, ariko bamwe barasota mu madirisha bageze mu nzira babona bagira begereza iwabo bagasura bakagaruka muri bwa buzima. Ubwo ngo quelque part usanga uwo mwana naho yari mwibarabara, naho atabaye ubuzima bwiza, iwabo arahahunga akemera kuza mu magogo y'Ubujumbura. Ico rero kiratuma rero umuntu yiyumvira none umwana w'umufashiki kugira ngo agume iwabo. Kimwe mu byo nabafashisha hari kubashira mu ishuri. Umwana wese abereye kuja mu ishuri. Ego kwiga. Nuko rero umuhamagaro watanguye. Kuja kuduga, kudesida, kuduga no kuja kutanguza ivyo bikorwa. Murashitse Imwaro murakreshe kina, est-ce que mwakira abana bose? Mwaba sélectionna gute? Est-ce que kuhiga vyaba biri gratuit canke kubera ko kucréer ikigo muhereye a zero urumva si vyoroshe? Twahereye muri maternelle, kuvuga abana bagitangura mu ntango, tangura ni classe imwe. Hanyuma twebwe iyo ntumbero yo kucréer iyo activité yo kubigisha n'ibindi, ntabyo kuvuga ngo tukoze ishure kugira ngo turonke amahera. Je ne nabwiye umuhamagaro bavuga uti ni passion yiwanje. Uwo mwana deja aragowe, twe twagiye tukurikira wa mwana agowe, wa mwana atakazoza ko mu ishure afise, wa mwana avuga nka wa wundi sizi Bujumbura yuko ngaha ariho hari ubuzima bwiza, ahevye wabo kubera agomba ubuzima bwiza. Uwo niwe twagiye turondera. Iryo shure rero ni rigizwe n'abo bana n'iyo miryango. Critères de sélection turarabira kuri hariho au niveau du ministère de la solidarité ama critères de kuraba les vulnérables. Hariho kuraba haba hagiye ushitse mu muhana w'umuntu ukabona inzabamwo, tubona ko uyu muntu ari mu vulnerable cyangwa atari mu vulnerable. Hariho kuraba imirima, mbega arasoroma, mbega ararima, afise aho kubita isuka. Iyo adafise aho kubita isuka ni critère de vulnérabilité. Uraraba amagara yiwe, mbega barashobora arivuza. Critère de vulnérabilité. Mugabo ni benshi cyane kurinda kugenda uramanuka, ni bangahe muhira, hari no mwiga mu ishure, ni bangahe ko tugenda kugira ngo ushike kuri ca gitigiri kuko twakira 35 par an, par trimestre, par an, donc année scolaire. Urumva kugira ngo ukube mu bantu majana 335 ukagenda uramanuka gose ugasubira ugashimika gose kugira ngo mugabo hereye kuri ama critères de vulnérabilité. Umva muri passionné murasi uwo mutima wo gufasha, je numvume ngo je nka jewe vyongora vraiment guharura mu bana majana 2 ngo nkuremwo 35 kivuyemo iyo challenge yo gutora ni zahe ni giki cabagoye cane mwovuga ati iki quand même kugira nshike ngeraho ngeze kumva muratubwiye ko mwatanguye 1998 tukaba turi muri 2023 uwo mwana deje warakuze umwana yavutse ico gihe 98 yari Bujumbura fasha abana mu barabara hariya twatanguye en 2011 ça fait à peu près 12 ans ego ikindi ni kumuhindura mentalité
umuvyeyi uwo mwana ngo amenye yumve ko ashoboye. Urashobora gufasha umuntu mugabo harya umuntu vy'ukuri niwe yifasha. Ego. Kuko iyo umubwiye uti iki kirashoboka akacakira biroroha. Urugendo runini rero kwa kugira kumvisha ko bishoboka. Kumvisha abavyeyi ko bishoboka cyane cyane umwana w'umwigeme kuko twebwe dufise intumbero yuko 60% y'abana bo mu ishuri n'abigeme. Twasanze umwigeme hariya cyo twene mu zindi ntara ntimiga amashuri ngo bayaheze. Bwa bukene ko muhira aje gufasha muhira aje kurongorwa. Tuziti rero twoje kwerekana yuko n'umwigeme ashobora kwiga kandi agashika kure. Ubwo rugendo rero rwo gukonvanka ugahindura mentalite abavyeyi n'urugendo ufata umwanya n'urugendo rwo kumvisha yuko bishoboka n'urugendo rwo kumwizeza yuko ashoboye n'urugendo rwo kumubwira yuko ije ari heza birafata umwanya ariko icyo ndabikundira nuko iyo bifashe nibo basigara bakumotiva cyane gusumba usanga nabo basigaye bamotiva gusumba n'ibibazo byinshi barabitorera inyishu kuko bamaze kubona ko bashoboye. Donc kumvisha umuntu kubumvisha bonyene niyo mwovuga ati niyo challenge ya mbere mwovuga ngo yarabagoye ariko nikibuze kugira mugeye ikigo kingana gutyo murakenera ubufasha kandi nimba abana baza mukabigisha kwa gusa bagafungura ya mirima irahari ariko abigisha nabo muriha ikigo mubamwo eske barahararaho turiko turakrea interna amaze kubaka amadortoir kugira ngo abana bari muri 7e ivyigwa bamaze kuba byinshi turabirwa ku ishuri bishika ku mugoroba ngabatashe muhira ku mugoroba ntashobora kuronka uko yiga kuko yantuze gwa bukene bwo muhira nta matara yigira kwibuji nahatereka niyo buji ntayironka nahatereka igitabo cyangwa atereka ikaye bica rero bisaba yuko abo bana bamaze kuja mu vyigwa bikomeye vya secondaire batangura kurara kugira ba maximize umwanya wabo ube wo kwiga gusa aho sinabuze nuko yatashe ku mugoroba bamutumye kuvoma bamutumye gusenya bamutumye gucura inyana bamutumye vya bikorwa bindi binyuranye n'ivyo yaravuye. Ego igituma challenge chama y'amahera ntayishira imbere cyane nuko uburyo nivyo uburyo burakenewe ariko iyo ufise vision naho nashaka dushika ego naho nashaka dushika igitangura igikwega amahera igikwega uburyo igikwega ni ya vision ni ya passion kumenya uti en fait ubutunzi bwambere ubutunzi butunzi kose c'est la vision ufise yerekwa ukagira indoto ukagira imbono ushaka kuvyita ikindi kintu cyose amafaranga urayabona byanka bikunda wibuke ko ya passion ni wa munezero ukorana ico kintu ni za nguvu ushiramwo mu gukora ico kintu ubu ufise iyerekwa ni ngombwa gushiramo n'inguvu ukarondera ibishobora gufasha abo bana simvuze ko byose bica bigenda byoroshe oya sindabona ikintu cyoroha muri ubuzima biramugora cyoroshe muri ubuzima mugabe inguvu aho zikura ni ya passion kumva kwicurimwo ugishizemo umutima wawe wose ugikoranye ingoga zawe zose. Ubu aho tugeze uyu munsi abo bana twatanguranye muri maternelle uyu mwaka baraheza bame terminale bazokora exeta pinjire mu university. Sinzi ko wumva ko za nguvu zose washiramwo ziraruta n'amafaranga washizemo. Je umharuriye uti en terme financier washizemo ibiki numva no kugira ni en terme financier sivyo biremereye cyane en terme ya jewe investissement yiwanje je ugi wanje kwitanga kwiwanje birafisa agaciro kanini n'uburemere bwinshi gusumba y'amahera ngaruka hahandi wewe ufise vision mafaranga yagukurikira. Okay. N'Imana irakubwira yuko gira intambuko yambere zindi zose yabigushoboza birabigukorera ikitugora cyane naho kwemera oser parce qu'il faut oser vraiment yego oser
nabwira abantu ko ozi naho nashaka kugaruka la jeunesse uko dukura kandi tuba dufite indoto na twebwe tuba dufite ama vision twifuza umva ibintu byinshi mu mutwe ariko bikatunanira gutangura oya nta mahera mfise oya kijya nticoshoboka harakenewe strict minimum none vyogenda gute naho nashaka ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya icyo ushaka iyo umaze kumenya icyo ushaka ukabona intumbero ukabicapa ukabishyira ahantu ntuce ubishikira buno nyene kuko nibaza yuko ikigoye abantu nico gicapo abona kinini hanyuma agaca yibaza ko aza gusinzira bukeye agakica n'urugendo ugenda wumviriza abantu bose bagiye barakora ibintu biboneka uyu munsi dushobora kuvuga uti barakoze ibi bakubwiye aho batanguriye hari uwatanguriye mu nzu yiwe nkuko nakubwiye ko natanguriye mu ibarabara kigiye nta wambona nta wagira iki mugabo byatanguriye hajya experience no gukura byatanguriye hajya tangura aho hambije tangura gito hama uzoshika kuri binini n'uwo muntu avuga ati jewe ndashaka nko mu business akomeye cyane muntu umugwiza atunga akomeye cyane ariko bajya ntibavyutse rimwe ngo bace baba business bakomeye cyane batanguye buke ndazi benshi bakubwiye ati natanguye ku makara umufuko umwe agenda awu detaya baba nditubona kwibarabara umufuko umwe bashira mu gasoro amakara adeta ndabazi sino bavuga amazina ariko ndabazi hari watanguye kwikaranga uyu munsi n'umugwiza atunga twese uvuze iryo zina bose baca bamenya ariko se yatanguriye no kugira iyo courage indoto ntuyitakaza ariko utangure gato ibyo none izogenda ihezagira intambuko yawe yose imana izogenda ihezagira gushika kuri vya binini ndibaza kandi yuko iyo baguhaye ibintu byuzuye kuvuga uti jewe ndakeneye imiliyoni 10 mugabo ukaba ato n'umunsi n'umwe bwaro nk'ibihumbi cyane ucuparanga papa wanje niwe acavuga ngo ndaguha miliyoni 10 ngo ukore ikintu ngo n'ibihumbi 100 ngo ubirose ngo urarubimaze ngo ntayiba wabitse ngo none ngo bizoca bigenda gute ngo nayo nuzorara uyamaze urumva hari aho dutegerezwa guhera hari naho tuba turiko turaja ego hama kuri bajya badehukirwa nabo kuko urumva ego urashaka ufise iyo ndoto ukaba uriko urakora umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ukamenya ko ari gato wa kane wa 10 ningahe mugabo ukaguma uri dore hazogera ryari urumva kuri bajya badehukirwa nabo mubabwira iki no vuga yuko ubuzima bwa misi yose hariho diwe deba ntubyumve gutyo nanje naho ubona ico kigo uyu munsi kimaze aho kigomba gusohora baja muri university hari aho umuntu yicara uti mbega bashe ibindimwo nibyo umwana w'umuntu yamara umwana w'umuntu ibitunyiganiza vyama biriho ariko ndagaruka yuko uyu munsi naho natashe ndushe nkabona ko vyamenye umutwe ejo nkibaza uko bizogenda igituma mbandanya ni ya passion cha kintu kiri muri wewe kiguma kivuga ivyo byose sinihenze aho ndizera neza ijana kwijana kwa yontegezo kuba ni ya passion y'icyo ikurakora ibi biratandukanye na wa muntu ariko arakora ikintu kugira ngo abeho ariko arakora ikintu kugira ngo yavance imisi we yukubaho kuko iyo kintu kije kikaguhungabanya kivuga uti bikabasha ibisipo cyane bena bize miguye ndikunda handiko mpangayika kubiki bikankate hajya n'ubuse kwa ikindi hari amahera bikankate n'ubuse kwa hajya ikintu ukabondera misos kwa murinda zunguka ndazunguka mugabe iyo umaze kumenya uti aha no kuri niho ntegereza kuba ingorane zose pardon urazigwana kandi ukazinesha je numva nshaka kubaza quand même iyo umuntu ase vision iyo umuntu ase passion arifuza kwaguka arifuza
kugera kure gufasha abandi est-ce que muhora mwiyumvira ati ubu ko nahereye Mwaro ejo nzoja ndazi ni ya province iri kote ya Mwaro genda canke ndi Mwaro muri commune Rusaka ejo nzoja mu yindi commune ivyo murabibona ko mushaka kuzobikora yego cyane umuntu amaze kubona icavuyemo muri kwa kwitanga kwiwe muri ya kwa kuduga kwa kumanuka akabona haravuyemo ivyamo nakubwiye ko ubu abana twatanguranye buca baja mu university ivyo twakoze aho hantu turabona ko byogira akamaro benshi kuko izo ngorane twasanze z'ubukene Imwaro kwene kw'amashuri bw'amazi kukwivuza nibyo dusanga n'ahandi indoto rero zanje abo zininiya nuko ico kigo ca Shekina cyo kwira ayandi ma province wavumba siteme no acafise iyo ndabishitse ko ndumva ko izo nguvu ndazifise zo kuja gutangura Asia umva no kuja gutangura Asia mu yindi province inguvu ndazikura ya passion ubuhonda mfise inguvu zirusha izo natanguye kuko nabonye wa mwana ico yavuyemo umwana yaje muri afise 3 ans ari muri maternelle musa akabagezaho ashobora kwinjira université nokuri aho sinakubwiye le taux de réussite nous muri concours national on vient de réussir 100%. Ibatse 100%. Nukuri inguvu ndazifise agogo uwo bayifuza ko ico kigo cyotanguye iwabo atwegera urumva deja ça devient intéressant atwebwe iwacu mu Cibitoke nibaza yuko atwegere tumwereke wewe mu kuja kwijana handi ntibizotugora cyane kuko urumva aho wamaze twarabonye ibyo ce qu'il faut éviter twabonye ico nyaruka kugira ngo ibintu bigende neza donc gutanguza handi ntibizotugora two conclure twohereza kuyahe message mubwira uwo mukunzi wo kukayi ariko araturaba ashobora kuvuga ati mbe ujya mu mama ariko aratubwira ngo ujya mu dama tubwira ngo yaravuye ngo muri Nations Unies ngo araheba agenda Imwaro niyahe message ya nyuma muvuga ati iyi umukunzi wo kukayi quand même yogira ico mufashije numva notera intege umuntu wese afise ikintu kidudubiriza muri we avuga ati jewe ndaryama nkabona kijya nongera nkabyuka nkabona kijya kandi ndumva neza ko ari cyo cyo kinezera iyo mfashije uyu iyo ngize gutya cyane nkoza kakazi kuko c'est pas seulement dans le domaine humanitaire washaka no ku business kijya kintu umva kigira courage wo kugikora nkavuga nti hariho ibintu umuntu abamwo umunezero akawugira akabikora n'inguvu nyinshi ku buryo birengera n'amafaranga wo muha yego ibintu byose ntitubivalorize en termes d'argent bivalorize en termes de satisfaction personnelle umunezero personnel amahoro yuko akora icyo kintu inguvu washizemo ukabona resultat nobwira uwo muntu ngo uze gukora icyo umutima wawe kurakubwira nkagira n'iyindi message nobwira abavyeyi abana hari igihe kuko nakubwiye ko guhera mu bwana bw'ibitegereza bijya bita passion ubibona kuva kiri muto dukwiye kuba maso ejo niyakubwira ati je nshaka kuja kwiga guteka umureke ejo niyakubwira ati je nshaka kwiga kuja gukamera ibintu utamenyere twabuze twumva kuja muri université ja kwiga ibi byo kwiga economy byo kwiga mureke ejo niyakubwira ati je nshaka gukora ikina kiriya nubwo wewe utavyumva nk'umuvyeyi mugabo ukamwitegereza ugasanga nivyo yumvamo passion mureke hage no hari amahigo yiwe no hari umunezero wiwe épanouissement ugakora icyo umuntu yifuza ico nico nobwira abantu ikindi no hanura abantu nuko amatara Imana yagushizemo c'est pas pour toi c'est pour servir les autres kandi yiguhaye kugira ngo uyamultiplie hari wa mugani w'itaranto Imana yagiraho amataranto 5 2 1
wimwe arayisuzugura nta taranto n'imwe isuzuguriza arayizika aranka kuyikoresha ariko uko ufutifya niko nawe ushiza kubona za nzira zaguka muri wa muhamagaro wawe mugabije nutabikora ntuzopfa waranezerewe rwose ngo uyepanise uyu munsi mfise umunezero udasanzwe nibaza ko ntari gushobora kugira muri Nations Unies mfise umunezero wa wundi naho woshira en termes de monnaie de valeur nta valeur nimwe de voir cet enfant, de voir ujya wa wundi w'imyaka 3 yaragwaye amavunja yaragwaye kwashi uyu munsi ari une grande fille ajya muri université nta munezero Kandi vous êtes en train de créer des leaders de demain. Kandi ukebuke abarundi barayamaze ati ukebuke nuko ugenda yego kandi tuzoteba dushika yego tubashimire cyane Madame Micheline dushimire cyane n'abakunzi bo kukayi badukurikiranye twizere yuko impanuro za Madame Micheline mwazumvise mwumve yuko jewe ce que je viens de retenir nuko je vais oser suivre ma passion, oser suivre ma vision kuko ndazi neza yuko ejo hazogira aho hashikanye tubashimire cyane twizere yuko cyane ni twabatuma ko kandi muzoza mwakoze cyane yego twifuza kuza mwatubwiye ati ikigo Shekina kiri mwaro muri komune ya Rusaka none zibashaka hamwe ikiganiro cy'ikuba cyabiri hariya mukabona umunezero wabo bana ukabona abo bana uko bameze yego murakoze cyane karibu kandi tubashimire cyane abakunzi bo kukayi kubona mwadukurikiranye kandi kubona mwama muri kumwe nacu igihe cyose tubazaniye ibiganiro byiza nk'ibi inye tuzosubira naho ubutaha mubandanye muri kumwe nacu mugire like mugire share kandi ona ngo kanda hariya hepfo mubandanye mukurikira ibiganiro bya Pam Channel TV musubscribinge murakoze peace and love